abandi ntuzi ibyo bariko barafiringa indirimbo bareka ibajemwo hamwe hagera n'igihe bayumvise ibashisha nico gihe urakeneye kuzana indirimbo nshaje down for shit you know we trying to make the things for the down for hit yeah no more sound share no more okay banyita mu rapper kuko ndapa freestyle ndabikora abandi bakavuga ba lifestyle them shit sinigera mbona ivyo babona cause je nkora ivyo bobo yes sir Mr. Igiye ndayizana nkayigarukana muri tukagumi bakoma one time nje mu rapper mufise ivyo ndapa vyose sorry najita best rapper najita best fighter na ndo maana nikirap wanako napiga cup okay. Get out. You know we turn up with the beat, we turn up with the heat. That's the sound we make, and every time you leave, you know we make the shatter 'cause I know we're getting lit. This party's no this party no this party's so great, this party's so hit. You know why we're trying to make bar shit? No. Yes, baby killer. Erega Biggie. Je naso gutamo ibintu by'ibirungo. Cyandavuga ati. Bagero duhe. Urumva nagira shiremwo. Okay, cyasanga umusitari wa mbere nawe wibagiwe. Abana nakuvugiye umusitari. Avuze gute? Nsanga namuvugiye umusitari. Nakushemo kifo. Doazi kwa murapereke. Yeah. Let's go. 20. Let's go. Tugende gucha. Yeah. Acha ni wape story mazacha ni wape story mazacha ni wape story namjua yule kijana Amini alivyokuwa anafika sana pale tu nyumbani alimchumbia yule msichana Amini kila siku pale kamdunga mimba basi Amisa nikimbia pahani za Kigali hapo zamani akichanga samaki na ugari Faruku kutoka nimbe yuko gutumia na kidingi ni kukata lingi shilingi ziwe mingi kwenye matumizi huna wala siri mingi mimi natengeneza wale tambojoyo mingi sikiliza wewe antikipusa moyo wangu sasa kweli umeukusa akiamka kwa mimi sina kosa ndio maana naona mimi sitakukosa maskini Mungu mimi unanitesa hivi anti tulizo zangu gozi ninavyotaka ni crazy mpenzi nani mteko agitia kinarita Margarita usijifanye kama dui kilichotuleta mawaidha kwenye pari hapana kuleta ila kama namba ombi leta ngatulisha ikimbiza makilometa logo ninye na ina meta kati wanajiuliza kupata punchline oh my god all right so guys jana sinzi ngango ikindi nanje muranshaka ariko Biggie wewe none kumenga none n'ibintu by'iwawe nisiga bicererwa okay gatubinyaro okay check it. Yeah, tugambere ndibaza mbona gira FaceTime okay first ndabiti wa when it first time okay now she saying how ndinga hani Biggie nothing ndimbo dikinera ku BT sini kari na ring big ever just Biggie we put a bar na me forget about to it chikire muri santi mubati yankurahi amaditeta boba kibaza ndi king ndachibira se kugonda piye misali kan je Biggie mu kumwakira ndasura kandi nkacisha mu gatoboye rega Biggie jingana mwana hari n'umwanya amen ucha kwa mwana baniye atakama niko muze yes tugende gucya Biggie tugende gucya ugumuponda kandi ugumuponda kandi ugumuponda ariko ndazi neza yuko uri kuri henda tugitangura bavuga ko dukiri inkonda umviriza bumve tega amatwi bumve ndazi neza yuko no munsi baza kudunda bagaca bagenda bavuga ukuntu Biggie ibisari cyikwaba bice vya urumva ko yuko rero ikintu kijeye n'amata hayo ni atari sana ariko tu nta probleme amubwira ati ndamwakira nyakugira Imana Dramati ndamuze ku mazina menshi yarigeze kuncana gutya mu karirimbo kamwe kiswe ngo zone
friend zone bro respect ego ariko azishashe mugabo ijya kwanza je ari yo fatanye na wazo ariko kandi friend zone based on true story batavyo aroti ndako igene true story ukuri nyene fresh ya ariko ndi umukobwa ene uratanguzwa na ene burya mu nyuma muca amazi dramatic nanje kwa ndumurinje sinabigotwa kanabivutse atari drama karibu cyane rero you're good man good. Everything is good like a fish in the pool yeah all right burya rero abantu bashaka bakudusabya tugatiza mu dramatic je warashaka beshi bifuza kuyaga nawe si twafana bawe twego twakubaje byinshi bo baza kuvugisha 5 ariko mugatonda tuvuga na dramatic itampolize why itampolize is like a cool down like tekereza kuma hamwe ni muri cyagihe uri kubwira umukobwa yuko you know akureke be the man itampolize and you do the rest yeah genda buke we birekinda agacu yeah yes all right okay nindirimbo novuga ati ifisemwo ibintu byinshi cyane uri kurayumvirizamo ko harimo amajambo amwe ko muri atuma umuntu yiyumvira cyane mugabo ubanze ko haje shire ku muriri Tempolize wayikoze igihe kingana gute batari banga actually nta sindaje muri studio mare umusi wose muri studio kuvuga je nja muri studio first of all ubufise idea y'indirimbo ukavuga ngiye kuririmba indirimbo imezuku sometimes ari gihe tugenda dufise n'ama melody muri telefone so iyo idea iragufasha kunyarutsa gukora nyine biranyaruka kuza and then ukasanga uri kumwe n'umuproducer mwumvikana n'ama ideas bica binyaruka rero ko mukorana n'ingoga donc byaratworoheye byadufashe recording yafashe one day umunsi umwe mugabo rero ivyakurikiye mu nyuma nivyo byaciye bifata umwanya koze twarayikoze mu nyuma turayisambura tuyigarukana kandi mwisambura kumvonya bashya like uyukoze indirimbo ikamara igihe kubera nayikoze muri periode ya madame nakuvuga haheze amezi angahe uba wumva umengo urakeneye ibindi bintu bishasha kuza kugira iki ndasubiramwe ndaririmba mugari je nasubiyemwe numva ntibiri kaci kurusha ibyo twatangiye bwa mbere dusa dukora beat rero amajambo guma yandi nyene ica izari Tempolize bisa yuko mwe mwahinduye ku masamp agezweho ya ibintu bishasha yes burya anye biri ntatoka na masamp n'ama effect mashasha Sangiza tuje kuri level imwe n'abandi all right jaka azofise bona dramatic burya ku telefone hano beshi natwe twaze gatoya bataza kubakira mu kanya twihanganira akaza mfise why ino mwanya muremure wose amezi ndwe mpari menshi 6 abaririmbyi bagira pressure actually bavuga tutexeye movie people barabizi kuririmba neza barabizi kuririmba indirimbo ziryoshe baha umwanya wo kuzifiringa baha umwanya wo kuzumviriza koza hari igihe ujana n'umuntu idea y'umuntu umwe ntizo gutume wumva ngo kubera yanditse ngo turakeneye indi ndirimbo shasha usanga ari it's only one person ayigusabye abandi ntuzi ibyo bariko barafiringa indirimbo bareki bajemwo hamwe hagera n'igihe bayumvise ibashisha nico gihe urakeneye kuzana indirimbo shasha cyangwa urabati mbega indirimbo yanje irikikora gute koza ari gusohora indirimbo abantu ntibayakire uko wari witeze that's the time uba ukeneye guca usohora indirimbo iri extra ija piyo ngaje nabona madame is doing good iri ahantu hose so reka ndayireki iheme abantu bayifiringe zoza nyene ndi tayari umwaka n'amezi 12 ariko kuri dramatic amezi 12 wo ubigabura gute kugira wumve ko hageze yaho usohora indirimbo shasha ubu dusigaye turaba maybe ama numbers kuri YouTube tukaraba how indirimbo iri mu bantu tukanaraba na the right time kubera hari amasezo abantu baba bakeneye nk'iyo Tempolize hari nk'igihe ushobora gusanga atari yo sezo yayo ugasanga maybe wari kuzana sezo ya reggae ugasanga bivana na sezo burimo bisiga yuko iyi ni yafata igafatisha gose ikajya ku rwego izoba ari mu gihe cayo mbe nitafata kujya kwa madame aho izoba iri muri sezo yayo ikintu nshima nuko aho bigeze mbona ko biko bigenda neza nicyo kintu nyamukuru naho gufata ni biva kuri idea y'umuntu ariko arayumviriza ingene yakiriye naho wewe uraba gusa yuko indirimbo yakiriwe n'abantu neza naho gufata ni okay so birumvikana by the way ariko
jenga kwa kuri ino period hagati y'ahantu abantu bavuze bati Dramati yatinye gusubira indirimbo bagwagisiguye n'ivyo bandi bavuga ngo John yashaka kuba yatize kugwa video bivanye n'akazi kenshi afise ivyo byose byaswe ko turavyumvise n'ama challenge y'umuzika Mark bayivuga utegerezwa guhura navyo ategerezwa gushutinga agakora ibindi mugabo wowe ntibikwicira programme yiwe numva nayo video yitebeje gativa n'ivyo karakora no ntiyayitebeje je ntushobora je narakurishe I have kuronka ico kintu mu gihe ndagishakiye because nico we wiyemeje nukuvuga je John ngene dukorana nta pressure no mushirako nukuvuga jewe ndaza kumenya when is the right time kubera ko nanje ndatahura kujya ari umuntu arondera ubuzima mu bandi so sinja nishira imbere ngo kubera yankoreye video ngo bandi rero bareke ngo yikora yini acha yikora akayima actually arateranya akayiteranya nka mariage kaza kwisanga muvuye muri dote mugiye muri imureke akora n'umwanya wiwe yitonda guha ikintu kimeze neza okay je nagira amaze kumureniza mu kuri gatoyi imbere tubandanya bige kubijanye nino ndirimbo ariko mbere ko zankwesha gatoyi ubaze kwaza kandi usubire unatwibutse igiteramo wari watumiwemwo chitwa Trapish concert nashaka kumenya kijya gihe kuko wari umaze igihe kitari gito utari kurajamwo atari ukurikirane gwavye nyene uri pose cyane nibyo kwa registra ku Burundi usibira Rwanda nashaka kumenya kijya gihe sasa rero niki kintu nawe cyakubereye gishasha uravuga uti kameme rero ni jewe Dramati ure nagarutse naje muri the concert actually nta kintu gishasha cyari kirimo kubera ko uri umuririmbyi you have always to be prepared kumva yuko your job ni gukora ibyo abanyagihugu bakeneye go there let them have fun bareke baryoherwe kubera wewe so uba wumva nyene buri gihe yuko utegerezwa gukora ico kintu so je nta kintu gishasha mba mbona kiretse gukora cyane no kubaha ibyo bashaka alright Kivodo baburaza kura hasi ukanyibutse ibuye uvuze icyo kuri concert ya Trapish concert ikintu nabonye ni ikintu ntari bwemeze n'amaso y'uwanje cyangwa n'umutima y'uwanje abantu bambariye cyangwa nabona Drama arasoza amafoto menshi yo kumena mona ava yindirimbo bamwe ati muri mu rukundo bandi bari muri ibi bamwe ati kuno kuno bavye mu misha yatandukanye agitse okay just ni it's all about music right so kumunsi wa concert ubona yaje nka manager wa no like she was there to support actually twebwe ushaka kumenya ushaka kumenya afite chemistry hagati boy ndishaka kwifatanya byose like kuko mana yazavuga ati muri ivyo wategera the thing is we always love kumva ko turi supportive kandi baririmbye maybe the connection fitaniye na Mona na B-Face na Afro na ba Treasure na Rapid Boy maybe it can build ikindi kintu mu bandi baririmbye because twebwe nta kuntu nakumwe twaguma twitana ngo turakundana ku matelefone baririmbye turashimira support ya mucha mutajana when I know you ko concert ya Double J I can be presented like sinza kujayo ajya concert ya was design ntuzofu mbonyeyo nakuvuga nyimba je Mona ashobora kuja kuri concert yanje kiraza kunyubaka nkumva kweri kijenoje muri concert ya Mona kweri kinoje muri concert ya no muzi sepaje gu support twari kumwe like we always together we just trying to show yuko abandi bantu bakeneye initiative ikintu gikora urumwe ntaco ushobora ni mu bikore muri benshi mukoze like why Mona always social media Mona Dramati Facebook ibintu byose everything kuba bari kumwe everywhere it's a win-win Mona wadafise public yiwe nanje ndayikeneye nanje fise public arayikeneye if it's 50% okay kubera ikintu ntari kwimvira undi muntu mushasha mutazi twebwe dugize connection kubera ko ibyo turondera ni bimwe birasa twe dushaka gukora twagure like kandi zibe zinini abafana tubasangire komisa tuzoza turisanga uri kurasora indirimbo ugasanga Mona ari muri video kubera ko asanzwe afite fan base bice bikorohera ko abantu bayikurikirana cyangwa bayikunda barira bari benshi kuba ari muri video yawe Mona nigihe tukireganye gatoyi nashaka kumbure nk'umuntu uciye ubwenge kandi uzi kwakira ibinabiri anje cyane mu makoto negative cyangwa positive ndazi ko ufite inuze iyo mpano yo kwakira nashaka ruke kukijanye n'ubucuti nko kuri kurayivuga hagati ya Dramati na Mona Wad
umwe mu wahoze ari abamenyesha makuru yaranditse post nari nati aravuga ku bijanye n'ubuzima gatoyi aho yagize foto yiwe nyene hanyuma acarashyira ko kazingi yerekana ahantu hari agakosa ku mushatsi wawe yashaka kumenya ijya post woba warayibonye ya nari nati nta kintu na kimwe ntabona rero. okay wayakiriye gute? No, like muri in a negative way or in a positive way. Ahantu hari wose je hagati na hagati ingene wayakiriye je ndavyakira ko ni entertainment kandi buri gihe iyo bariko barakuvuga ko nuko you're doing better kandi nta muntu avuga ko azi yuko atakina kuzanira cause ujya muntu avuze arabizi yuko everyone is looking for the guy, everyone is talking about him, so reka nanje nda kandi biranaryosha entertainment, biratuma nawe bakuvuga ukaguma muri circulation kandi mu mushatsi people barabizi yuko sometimes barakubona uri clean hari n'igihe banakubona nawe ufise uwo mushatsi so bo baratahura ihari uburimo ni kuvuga nyimba bambonye no munsi mfise umushatsi meze uko maybe navuye ngaho nja muri salon we never know nta na kimwe je I always take like it's a positive umuntu wenyene yo ntori kosa nkumva ndababaye umufana apana umufana ni mama wanje wenyene kubera ko niwe muntu yandeze anyigisha kuja muri salon anyigisha koga no kuvuga ivyo bintu ntabikoze azobona kweri kinabimwigisha atari karabiko it's only my mom. Yes, okay. Kandi abantu bose nibisanje amajambo avuga ngo kuri izo sosiyo ni menshi aho kumbure hoba harimo ayabashikira namwe usanga atabashikira usanga kumurishikire kwa bigi hakiri kare iyo ijambo risohotse rigasohoka hanyuma rikagushikira ugasanga ni ijambo ribabaza uyu muntu yarivuze nk'umumuhuye woca umwishuriki like umuntu yerekana ishavu like rigasohoka akagerekana uwo muntu iyo bari faiblesse yiwe nta gihe kiragera wowe wabuze nk'amahera y'inzu like uri muri crise ikomeye mugaba agatera iblag ugatwenga kandi ufite ibibazo kandi uzi ko ufite ibibazo ni ukuvuga buri gihe uzogwanisha ikintu kiri negative kigwanisha ikintu kiri positive nujya muntu yakuvuze abonye umutwenge abonye umubajije ati wafunguye umeze neza like nakuzina agafana aravuga ati none why ibi bintu nabikoze mugabo muciye mujya mu byo guterana imitwe araza kugutsinda cyangwa umutsinde mu nyuma cyazara basigara barabona yuko mwese muri abantu bamwe so no negative yamitsindwa na positive bigi kumwezi uzamu gacerekesha na video hariho abagi baravuga itandukanye mugabo kagende garukiye kuri nyene vyo video ndiko ndayiraba iraremereye cyane kuko harimo amasekansi neza yuko normal video uvuze ngaremereye abo kivuge neza uvuga ati amasekansi aremereye ku muntu akarorero hari amasekansi yo kuri piscine ajya amaplan yo kuri piscine nashaka kumenya oya byakugendera gute mbujya mwanya muri ko murashootinga hari abamama ku ruhande uzorabe muri image biraboneka abamama bari hariya so I was like nyine canumva ndi muri I'm not in a comfort zone bariko biyumvira iki mugabo kubera ko at the end of the day urabizi n'akazi kiwawe utegerezwa gutanga image iri real so nyine ukacusanga navyikuyemwe nakoze mugabo kubera ko twari kuri piscine aravuga niba abantu bari mu biki niya heseni yakugwa mu masene yose wakoze bino video seni yangoye actually seni zangoye ntitwazishizemo kumva nyabaye kwera twafashe amasene yari byari ibintu byinshi biteguye donc dusanga byose bitari bikwiye kuja mu ndirimbo mu yakoroheye ni yahe muri iki actually yanyoroheye yarimo fan yarigiye ku modoka dutanguye like tugewe tutumwa abati jesha kubaza kuri Mona muri video yarakoroheye cyangwa yarakugora Mona she's a go girl like arabizi byashaka arabizi impamvu ariko arakora ivyo bintu nukuvuga ashobora kuba akoze video akayatinga fresh akaronka idiri ya film akaronka idiri y'ikindi kintu nukuvuga wewe ari tayari gukora akazi bamuhaye
uravye no muri video she was lit for real. Dramati umwana wiwacu muyinga abanesha bagwa kudusabye cyane toguye umurongo 6569 mubande mutwa ko mbego tuandanya mutuvugana namwebwe cyo kubona Dramati nga 6569 wandike message cyangwa usho guhamagara byose usho kubikora twagenda homeboy kumutanga umwe mu bantu support muziki cyane niwakibana homeboy karibu cyane meze neza homeboy ndashima biraza gose cyane gose ati kubona Dramati nga kaje muwazana akacha ugiye unamuramuza ifoto kwanza nakuramukije amahoro gose bwana homeboy meze neza ukuri ndadeye gose ndashima Imana ego Dramati ndakuramukije makuru homeboy meze neza sawa boshete kwakundi nyene mutaha boshete burya nyene biracari kwakundi biryoshe burya nyene mbo hama icyambere n'ugukeza kuyikwa ciza indirimbo iryoshe cyane kuko nararyohewe cyane. Hari family ziraho yari muri top 5 naragerageje uburyo bwose ndashiramo ingufu turagora mente twebeshe turatefa nacayitora nararyohewe ibayambe nimwe muryango rega tuba dufise nuko mutabimenye. Ego reka tugushimiye kandi twararyohewe cyane kuko natwe turagufana sana. Asante sana kabisa. Ego dushimire na Black FM kuko nakwitegira kugira izira tumenyesha ibikorwa byawe n'ibyo burimo murakoze cyane. Asante sana homeboy. Nibyo bi. Jama haravuze amajambo menshi. Ati muri by the way ndaragushimira. Cyanda babwiye ati felicitation kuri muri ivyo wa mbere kuvuga bwabaho ufise amavizi menshi kuri YouTube. Ku ndirimbo Madame nimba nihenze 4 million. Aha indirimbo na speed n'amavizi kuri YouTube naho nyine wa mbere ku ndirimbo itampolize. Ariko bavuze amajambo menshi reka mbeko cyangwa ndakwacu kazi kama twitawe Claude da bora tugaruka. Black FM alo. Oui. Amahoro bigi. Salama Claude umeze neza? Kubona Kivodo na Dramati baramucugira bw'icushikeje ko Dramati. Ndamukiza Kivodo kwanza. Amahoro gose muvukanye. Urameze neza? Nukuri ndadera gose nakavubu. Ego, Dramati. Yo. Ipi. Safi Claude. Ni Claude nyine. Allo. Oui, arakumva kumeze neza. Ama najya ndamukize kwanza. Arakora neza tukashima. Merci beaucoup. Ama najya ndamubaze. Hari icyumviro cyo kuba igiteramo ayo zokorera hagati mu gihugu mu ntara canke za ruguru hari Kirundo gose mukayanza hose. Ibintu bene ibyo hari nyene kubera hariyo benshi bamukunda na mandabyumva mu matelefone yabo mu dufarashi iyo nduze yo nyene nkumva birabuzwa cyane kabisa nyene ni hehe havutse hehe tuza kumubona hehe intara intara uvuze ni ndi wanyu Kirundo Ngozi hose nta hantu namwe tudashaka gukorera kubera ko twubaka imitima y'abafana n'izo ntara n'ibwo buce so tuba dushaka gusangiza umunezero n'abo bantu ko vuba cyane araza akaza ko ndabaza kirabona Kivodo na Dramati ni kuri speed ya views y'indirimbo yawe wana ipost nabivuga ati zisengeze boostinga yaba Harvey Smith avuga ati Dramati niyo ngamaye postinga views nk'izi nimba habuze byinshi bitandukanye ndi umuco bimeze gute ariko je nagerageje kuversa Dorumengo nta cyabaye mu Burundi hari no umurundi kinatazi sometimes abarimvumengo nicoba navuga jewe nanje nje mu bandi mu gutangara kubera ko turafise amalimiti ibintu twihaye yuko amaviews ategerezwa kugenda ukujya kuntagenda buke mugabo ikibazo hano kica kija mu sometimes mu bantu ba uploading ama video ni what the content wewe watanze abantu baberetse cause jewe ubwanje video ndiko ndayiraba kwa John tugumwe na Mona twaguma twisubizamo ukumva umengo urakeneye kubiraba buri detail yose uraba ikintu cyose so fata content ukreye ikintu kiza gutuma umuntu asamara cause uwo muziki uri kuri umuziki ni kuri telefone ni kuri television ubu nta flash tubitwara mu radio uri kuri YouTube so menya rero ikintu watanze kuri YouTube eske abantu nico kintu baza gusamarira nico kintu abantu bakeneye kuraba twe video twayikoze 4 days ni kuvuga muri iyo minsi ne eske sindabimerita yuko ayo mavuzi yo kwiruka nkuko umuntu yatasha tagwara afise gwavuye eske ntitubimerita yuko yorabwa uko kuntu kose cyangwe yaba ari ikintu kibi
abantu bakavuga ati sha iki kintu ni kimerita ama views wofu mvuga nkuko kandi iyo wivye ama views aragabanuka maybe agahagarara urumva ukazasanga bidahuye nyene mugaje wese icyo nkundira abafana banje nuko baguma banshigikira bakaguma baraba video bakaguma basaba indirimbo nyene bayisupportinga nk'iyi wawe so yaba ari ku boosting ama views twese tuba twirwa turaya boosting sinibaza ko vendora ya mid views aburi muntu wese ari tayari kuguma yari allo Black FM urameze neza safi mwande mutwake muri he ndiyeme ngaye mande yanyu nyene hamu kunyankonge mu kunyankonge karibu gose muvukanyi ndamukiza kivodo je ndiko ndakumva cyane 5-5 over hamu umwana wacu dramatic urashoboye asante sana papa allo oui yakumvise ngo merci beaucoup nshaka umubarize tigibango koresha kuri madamu hamwe niyo yindi itampolize niri ibanga ni kumenya ibintu bigezweho n'ibintu abantu bakeneye kumva cyane cyane mu nyandiko no mu mamelodi kambi ku murongo hama ucundira na kapera ya itampolize itozo nabiko ategeza ko ndabikoze ibanga ni eske melody zawe ziri update eske lyrics yawe iri interesting eske abantu uri kuraviza ko iyo ndirimbo ibashikira like urabazi kwanza nukuvuga nimba nzi ko ngira nsohora indirimbo ntegerezwa kumenya abantu ndayiririmbiye uvuga muri uyu mwanya ndamenya ati abantu bankurikirana cyane naba reka ndabaye ibi bintu bakeneye nico kintu abandi baririmbyi benshi batumye bashika kure cyane alright bigi kumbure tukinganire gatoyi hari akabazo kateye ntwatsinga matsiko canke ugwamo canke uriyogoyogo ku ndirimbo madame bashaka kumenya kijya gihe hari habaye iki kugira indirimbo ije kuri YouTube hama kandi yongere inakurwe ku kandi yongere inasubirwezwe byagenze gute hajya bijya bintu dakime ko yishura twita umuntu wawe Black FM allo utawishura allo oui Elian salama salama kabisa ndabaramukije big oui salama tumeze neza nawe umeze neza naje ndashima ndamukiza ngaye impande yawe nyaguhabwa n'Imana kivodo na mahoro gose ndakumva muvukanyi sawa hama munshikirize salama zanje ko nyakubahwa nakubawa wacu ndakura mu kigero wagiye gawake uze kweli yana akazi kawe karameze neza cyane nakoze cyane papa